Ndagusabye nkundire nkuramutse ndaguhe yamba hose uherereye mu mpande z'isi. Ndagushimire cyane wowe wakoze subscribe. Ndagusabe gukora subscribe wowe utarabikora. Ndagusabe ukanda like. Ndagusabe gusangiza inshuti n'abagenzi ufise nabo basangiza babo kugira ngo ibiganiro dukora umunsi ku yundi bishike kure, maze impano z'abana b'igihugu zikomere gushininga hirya no hakuno, zikomere gukwiragira hirya no hino. Ladies and gentlemen, ijwi wumva ni wa musore wanyu ni Fulgence Mika, YouTube channel ibaha update news kugira ngo mukomeze kubona what's going on, what is trending, ni igiki kiriho kiravugwa, ni ibiki biriko biraba hirya no hino. Rimwe na rimwe tuba dukwiye gukora kugira ngo twereke abana b'igihugu ko batari bonyene kugira ngo nabo biyumve bakore batitangiriye itama. Narababwiye yuko mfise umugambi yuko buri muntu afise impano ndamuha ijambo akavuga, ndamuha platform yo kuvugira ko uko yumva icyo yumva yoshikiriza. Nawe ufise icyo hanura abantu ikaze undondere tuyage, nshobore kuguha umwanya nawe ugira icyo ushikirije. Ibiganiro maze gukora cyane byinshi, umunsi natangiye kwipostinga muzo kwiga byinshi mumenye byinshi. Nuko ntabarambiye, dufise Kigingi muri Canada, dufise Billyman Boy muri Europe, dufise Billyman Boy mu Bufaransa, dufise Billyman Boy mu Bubirigi, dufise na Kigingi hariya aye muri Canada. Ibintu yabishuhije. Sinzi ko waba wabonye video naberetse ya show ya Kigingi, highlights zuko byari bimeze mu gisagara ca Montreal kwigenekerezo rya 27 niho yakoze ico giteramo hari mwijoro. Ariko Billyman Boy nabo mu Bufaransa mu gisagara ca Paris baraye bakoze amateka kwigenekerezo rya 28 gitugutu 2023. Byari ibirori ku mpande zose biri equilibre. Kwa Kigingi ho byara kajembegete, kuri Billyman Boy naho kandi byara kajembegete. Kirikou yatambishije aba diaspora i Paris baribura. Kigingi yatwengeje aba diaspora Montreal muri Canada barapfa baricara, bamwe baravuga ati Kigingi nukuri impano z'abana b'u Burundi zubahwe. Ndabitse ko kandi Kigingi aho ari kara performing hose ko bariko barafashanya n'umwe mu baririmbyi bo mu Rwanda yakoranye n'indirimbo n'abaririmbyi b'Abarundi batari bake, ndavuga nka doublejay. Ubona wese undi ni Kenny Soul, niwe bariko barafashanya guteramisha abantu mu gihugu ca Canada na Mr Kigingi. Rero icyo ngiye kuvuga ni iki, ntuze wigere usuzugura impano y'abana b'igihugu, kuko wewe kanya uri kurayisuzugura hari abandi bariko barayibonamwo ikintu gikomeye cyane. Ni cya kindi twama tuvuga, haguruke muze tubashigikire, barashoboye. Ejo canke igihe yejo bafise ico bashobora kumarira igihugu. Nk'umuntu yumvira cyane umaze kubona bafashe ingendo nkizi, menya neza ko igihugu hari ibyo cyunguka, kuko bageze hariya nkuko mubibona kuri Kirikou na doublejay, ahantu hose bariko baratembera idarapo ry'u Burundi ntibava hambavu, baguma bafise idarapo ry'igihugu. Bituma umuntu wese aza kubabona yibaza, mbega aba bajama nibiki, iri darapo nibiki, iki gihugu ni ikihe, u Burundi, what is Burundi, mu Burundi bimeze gute? Guys, sinize menshi mubabarira icyongereza cyanje, ariko nagira ngo muze murumva uburemere bw'ibikorwa baririmbyi bacu bakora, nagira ngo muze murumva uburemere bw'ibyo abana b'igihugu canke impano zabo zikora. Ariko kandi tunashimira numwe mu bantu bariko baratuma ibikorwa bya Kigingi bigenda neza. Ubona busundi ni DJ Feridi, hariho Boris Evrard, hariho nabandi muri Click Yeg, nawe tumushimire. Dushimire n'abantu benshi bariko barakora ibidasanzwe. Iyo mvuze Boris Evrard wumve muco w'intore, kuko nawe ari mu bantu bariko baratuma ibikorwa bya Kigingi n'abandi banyempano benshi, kuko bafise umugambi ukomeye cyane. Kuko ndazi ko na doublejay na Kirikou bitwaye neza, nabo kandi bashobora kuva hariya bateraberekeza mu gihugu ca Canada canke bagashika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hose hari aba diaspora, guteramisha Abarundi, bateramisha Abanyarwanda, bateramisha Abanyafrika, bateramishe n'isi yose muri rusangi, ku buryo bashobora gukora show hakitaba abantu benshi.
ati mbega ibi byose bisaba iki ariko kandi twokwibagira gushimira na Frankson ariko aratuma ba doublejay na Kirikou ibintu byabo bigenda neza aho bariko baraca hose muri make reka mbaze ndabibutse ku bantu muri mu Bubiligi itariki 4 ukwezi kwa 11 2023 Kirikou na doublejay baraje namwe babakirize umuriro I Paris baraye bakesheje ibintu bigenda neza tubitse kandi ko Lyon mu Bufaransa nyene bazova Belgique baci bagaruka mu Bufaransa itariki 11 ukwezi kwa 11 2023 naho kandi bakore akazi bashinzwe no kubaho umunezero no gutuma muruhuka mu mutwe no gutuma babakorera indirimbo zibubaka indirimbo zituma mutihebura indirimbo zituma mwumva ko mukira abantu indirimbo zituma mwumva ko mugikeneye kuba kuri nosi mugifise ico mukwiye kugaragariza isi nuko Toulouse naho ni kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa 11 2023 aho hose uzoba ari umunezero kurundi ruhande kandi ni na Kigingi nyene ku musi wigenekerezo rya 4 nawe aho Biriman Boy bazoba bari mu Bubiligi Kigingi nawe kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa 11 nyene azoba nawe ari mu gisagara ca Quebec naho Kigingi yagiye muri Canada agiye gukora ibiteramo 4 amaze gukora 2 hasigaye 2 nukuvuga igenekerezo rya 4 ni Quebec igenekerezo rya 11 naho ni muri Ottawa hanyuma apanga izindi gahunda ziwe anagaruke imuhira kugira ngo yongere araba umuryango avuge ati mama ntuze yawe heraba ikintu nazanye nakuzaniye akanaka nuko ubuzima bukomeze tubashimira cyane mwe mukomeza kubana natwe ndagusaba gukora subscribe butarabikora ndagusaba gusangiza inshuti n'abagenzi kugira ngo dukomeze kubana gatano kuri agenzi kako dukomeze gushika kure dushikana kure abana b'igihugu nabo bakomeze gutera imbere mbega ahuri hari umunyempano habona muzane tumushikiriza igihugu tumwerekane agaragaza icyo ashoboye twandikire muri comment canke utwandikire muri description harimo nimero zacu imbuga zose dukoresha links ziriyo kugira ngo dukomeze kubana gatano kuri kagenzi kako mbega uravye ibikorwa by'abana b'igihugu ko biriko biragenda ku bwawe comment imeze gute ja muri comment twandikire iyo uravye ibiriko biraba uko ahana hajya ubona habuze iki kugira ngo hubwo basohoka ari benshi kuko mu bindi bihugu bageza ahantu usanga abaririmbyi bahora muri circulation bahora muri baguma batembera muri make bahora mu ngendo baguma ba branding ibihugu byabo habuze iki kugira ngo abantu nabo ibintu bigende neza ariko kugira ngo ibi byose bigende neza ngenda kwibutsa yuko hari ukuyubaka no kumvikana no gushira inguvu hamwe ibikintu bita ugwahwa kamaze kavamo kugira ngo akazi kagende neza uko nimba doublejay na Kirikou bari bagiye mu Bufaransa Dramati akaba heruka Belgique na Dubai Big Fizzo we yamaho hehe na hehe Satbi akaba heruka Sweden akagaruka Kigingi mu Bubiligi yahagize muhira mu Bufaransa niyo nawe yarahagiye mu mwaka uheze muravyibuka iyi byose ni connection no mwumvikano niki nuko bisaba kugenda hanyuma mukagaruka kugira ngo ugire icyo uterereye igihugu nuko bisaba kwigumya no kumenya icyo ukeneye kugira ngo abana b'Uburundi nabo bakomeze gutera imbere uriya guteza imbere igihugu suko kiva mu ngende handi bishobotse urashobora kugenda ariko cyamiza ku mutima ugakomeza gushigikira abari imuhira nagomba kwibuze ko naba ariko baratuma abantu bene wacu bashika hariya n'abarundi bageze hariya baratahura icotuma iterambere ry'abana b'u Burundi rigenda neza barabona ko bikwiye ko nabo bazabara bahamagara kugira ngo baje mu biteramo bakore habe ibyunguka mugane wa Simbizi iyi ni win ni business ariko ibi byose atamwumvikano ntibishoboka mbega ku bwawe muri industry ya muzika w'u Burundi canke mu ruganda rw'umuziki rw'imyidagaduro muri rusangi comedies films amareresi muri make ubona habuze kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza muri no misi mu Burundi hasa na haragacerere hirya no hino wumva injyane zitandukanye hari bivugwa kuraba hari bivugwa kuri bariya na cyane ibintu by'uko usanga abarundi muri no misi dusana bariho naho turiko turasuzugurwa cyane ibyo babiva kuki mbega ku bwawe hoko wiki duhurire muri comment ndagushimire cyane kuba wabanye nanje ndakwibutse ko gukora subscribe ari byingira akamaro cyane usangiza kugira ngo rushike kure navyo bibari byiza bitwubaka ariko kandi wumvirire ibyo mvuga ntiwihutire gushaka ku naba birebire ndabibutse abantu barundi abana bariya
hari abantu benshi iyo babonye ikiganiro gifise voice off batacyumviriza kiretse ko bariko barabona amasanamu. Ego n'amasanamu ni sawa n'ikindi, ariko uze wumvirize icyo umuntu arakubwira imbere ya byose kugira ngo ujajinge uko ibintu bimeze, kuko ushobora kubona ari na imeze nka audio, ariko ni byiza ko nayo uyumviriza kugira ngo dukomeze gutera imbere. Gushyigikira nkushigikire ni ukuvuga atatabaye kwa gufashanya, ibintu byose no gufashanya, tutagiye hamwe kugira ngo dukorere hamwe mu runani dushobora gutera imbere. Reka ndagushimire, sindakurambire, Imana iguhe umugisha kugira ngo dukomeze gutera imbere. Ufise umunyempano, ndabisubiremwo, hari uwuza afise impano, hari icyo ukeneye kubwira abantu, hari impanuro ukeneye gutanga, twandikire kugira ngo dushobore kuguha platform uvuge ibyo ukeneye kuvuga, ariko by'ingirakamaro, apana ibisambura. Ciao ndakwibutsa kandi ariko imbere yuko ngenda ko wa muntu ufise ibyo ukora ukeneye ko bigaragara mu bantu canke bijya habona, ukeneye visibility, ingo tukwamamariza kugira ngo business yawe itere imbere, akaba ntikavuna, ni ku giciro gito cyane. Wa musore wanyene Fulgence Mika nubatse brand kugira ngo mukomeze mubane nanjye kugira ngo nkomeze kubaha byiza. Nanjye ndizera ko igihe Imana ikintinje amagara nzokora uko nshoboye kugira ngo ibintu bigende neza. Ladies and gentlemen, mwakoze kubana nanjye, Imana ibahezagire. Ciao ciao.